ego ibintu birakuyobera nyene kubera yuko ushobora kuba uri mushasha canke uri uwumazemwo umwanya ndetse imyaka 6 ariko kandi ukaba uri umuntu ucika intege vyoroshe. Twasabwe imiliyoni 10 tugeze ku miliyoni 9 ibihumbi 828 n'ijana na 71 haracabura hafi ibihumbi 150 kugira ngo dushobore kuba twojabuka. Yes, bamwe baracitse intege abandi babivuyemwo. Mbega woba uri mu bagize ishari n'ishavu kubera yuko bongereje ikiringo ca grace period? Yes, ushobora kuba uri mwabo, ariko kandi nagenda kubwire yuko utegerezwa gukora checklist, kuvalida mail hamwe na nimero hamwe na Facebook kugira ngo ube mu kiringo c'abavuga ati ibi bintu sinzi yuko ari byo, sinzi yuko ibyo bibazo wibaza hariho abandi babyibaza, ariko kandi umenye yuko objective ufise atariyo ko wa team ifise. Ishobora kuba ifise iyindi ndambo kandi koko ifise objective yo gushika kuri 10 million, ariko kandi hariho ukungene bagenda bongereza ikiringo kugira ngo bishure kuri buri mwe wese ku myidodombo yiwe. Ariko kandi nawe ucuvuga ati no ibi bintu uyu munsi turavyita ibintu, ariko kandi ndagufitiye amakuru mashasha utoba warigeze kumenya. Woba uri mushasha canke woba ushike kwicano ariryo ryambere, kora sabone uhanahane ibi vyigwa n'abandi nimba tanzigo irimwo. 2025 ni gufashanya, ari nayo mpamvu buri ntambuko kuyindi. Ufise ikibazo muri commentaire urandika tukakwishura. Ikindi naco ngire ndakujane ahanya imisi 25 niyo isigaye, ariko kandi hariho nabandi bafise imisi 250 200 reba yuko checklist wayikoze mugenzi, raba yuko wagiye muri mainnet ahanya mainnet ukagenda kuri checklist, intambuko zose ukazikora. Izi uhejeje kuzikora nukuba wanakoze validation ya mail, nimero ya telefone na Facebook. Ibi uhejeje kubikora iy'icenda n'iy'umunani birikora iyo wakoze KYC. Bagenzi, migration naraberetse muri kuri uru rubuga aho ukura pizawe zabaye migre ukazishira kuri balance disponible. Felicitation, cawiraramira ucugenda muri babandi uzuravuga ibi bintu sinzi aho bizotugeza, sinzi iki niki. Yes, wewe gusa rindira gatonya, hari inkuru shasha ngahanya handitse amajambo kuri dashboard ya Apiko wa team avuga ngo babirungitse itariki 30 saa 4:04 havuga ngo KYC na mainnet vyongerejwe igihe. Okay, bigishirwa ku itariki 28, ni kuvuga imisi 28 kugira ngo umupyoniye ahabwe umwanya n'akaryo keza ko gukingira amapi yiwe. Ariko kandi gishasha kiri hano bavuga ngo uku kongerezwa igihe ntaco gupfa gusana no kugururwa k'umushinga, kuko kongerezwa igihe biri apara no kugururwa k'umushinga biri apara. Uyu mushinga ushobora kugururwa imbere y'iri yongerezwa ya grace period canke inyuma yaho. Mbega woba uri mu bariko bararirimba yuko ibi bintu biteye amakenga, warahejeje ibi byose ufise pi zawe muri balance, umeze nkanje ngomba kubivamwo ibi sibyo. Ariko kandi kurundi ruhande nkabona abantu banyandikiye, woba ufise amapi ari kuri balance ndaguha amahera, ndafise amakenga. Aba bobo izi pi bariko barashaka kuzijana hehe? Mbere nawe nufise amakenga, bandanya ukora buri kimwe cyose hanyuma urindirane n'abandi mugenzi. Rindirana n'abandi ntaco byica, ariko kandi ufise imisi myinshi kubera yuko hariho ivyo utakoze. Checklist yawe reba ubugufasha kuri hafi. Ukaba ufise umugenzi, muhe link y'ibi vyigwa byaciye kuri urubuga kugira ngo nawe ashobore kwifasha intambuko ku yindi. Isha dashoboye abaze muri commentaire kumbe yoba ari kure. Merci beaucoup, wibuke s'abonner, partage. Ariko kandi wibuke yuko turi kurungabangabano go kujabuka no gusigara hakuno.
felicitation kuri we wakoze byose hanyuma ukaba uri kuririmbira ka kabyino. Ibi bintu sibyo, ibi bintu sibyo. Hari umunsi tuzobyuka byabaye byo. Nizere yuko nawe uri mu bagura ama mega kandi minage y'iyipi ufyondako 2 seconde 0 seconde uba uhejeje kuba wo mininga ukaca wibandaniriza ibikorwa byawe. Merci beaucoup, à la prochaine occasion.